Yesu ashimwe groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abadukurikirana hirya no hino ndabize mu bicu murabe Yesu agira ngo atuvyagire umwanya mwiza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe groupe b'amaso namwe mwese abo dufatanije igikorwa cyo kumva no gukurikirana ivyo ijambo ry'Imana ririmo riravuga. Bene data mwese aho mwerereye ku mubumbe w'isi, abari kure n'abari hafi mwese ndagira ngo twongere kusangira ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Wavugishwa n'Imana Amosi yaravuze ngo intambwe iravuze, intambwe iratontomye, none ninde atotinya? Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo uhoraho aravuze, none ninde atovugishwa? Haleluya, haleluya. Intambwe iravuze nindatotinya. Uhoraho aravuze nindatovugishwa. Bene data ndagira ngo mbabwire yuko Imana yatugiriye neza, yongeye kuduha akanya ko kuvugishwa n'Imana kugira ngo tuvugishwe nayo, kugira ngo dukoreshwe nayo. Ndagira ngo uyu mwanya rero tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndararikira umuntu wese gufatanya nanje ubu butumwa tugiye gusangira. N'ubutumwa bugaragara mu isezerano risha, mu butumwa bwiza bwa Yohana. Tugiye kuraba ingene umwami Yesu Kristo yashingiye intahe, agashingira intahe imbere y'abakuru, imbere y'abaherezi bakuru, n'imbere ya Pilato, agashingira intahe imbere y'abariko baramwica, agashingira intahe imbere y'abariko baramutoteza. Yesu ashimwe cyane. None rero igitangaje inshuti y'umusaraba, mbega uriho nawe uyu munsi kugira ngo uhagarare, kugira ngo nawe uvuge, kugira ngo nawe ukore, kugira ngo nawe wemange. Imana ishimwe cyane. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana tubanje gusenga. Mana ndagushimiye ubutumwa bwiza uduhawe aka kanya ngo tubuvuge. Ndagushimiye abantu bagiye kubwumva no kubwumviriza ndetse no kubwakira. Ndagushimiye abantu bagiye kwihana n'abagiye kwakira mpwemu yera, n'abagiye gutangura neza ivyo urugendo rwabo kugira ngo baze barusozere neza. Ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Iri jambo ryawe mwami abaryumva bose bahezagirwe, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndavyambaje nshima. Amen. Haleluya. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba c'18 umurongo n'uwa 19 turageza ku murongo wa 24. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba c'18 umurongo n'uwa 19 turageza ku murongo wa 24. Dusame mu izina rya Yesu. Nuko umuherezi mukuru asiguza Yesu ivyo abigishwa biwe n'inyigisho ziwe. Yesu aramwishura ati, nabarira abisi mbyeruye, nahora nigishiriza mu masinagogi no mu rusengero, aho abayuda bose bakoranira. Ntaco navugiye mu mpisho. Umbarije iki? Baza abahora bavyumva ico nababariye. Erega nibo bazi ivyo navuze. Avuze atyo, umwe mu bagendanyi ahagazeho akubita Yesu urushi. Ati, uko niko wishura umuherezi mukuru? Yesu aramubaza ati, namba mvuze nabi nyagiriza ico kibi, ariko namba ari neza unkubitiye iki? Nuko Anasi amurungika aboshwe kwa Kayafa umuherezi mukuru. Haleluya. Bene data dusangira aya majambo. Yesu ashimwe. Nimwumva ibyabaye igihe Yesu yari yaje ku isi mw'ituro ya mbere, ariyo turi ikomeye cyane yo kuza gucungura ikiremwa muntu. Ahantu Yesu umuherezi mukuru ariwe Mesiya yari yaserutse ku isi, ndetse yari arimo arakora igikorwa cyo gucungura umuntu. Yari arimo aragucungura, yari arimo arancungura. Hanyuma rero agize atya, acahura n'imbogamizi, ahura n'abomugiriye, abomwakiriye, abomuvuganiye, abomushingiye intahe, abomuhaye ikibanza. Turabe ibintu by'amarorerwa bamukoreye abo twita abaherezi bakuru. Ndagira ngo mwumve ibyabaye, ingene idini ryari ryitwa ko ari idini ry'Imana,
idini ryatanguye, idini ry'abayuda. Imana yari yarahaye amategeko n'amabwirizwa yo kuyubaha no kuyumvira. Nimwumve ingene vyagenze bene data. Reka twinjire muri ano majambo. Hano ijambo ry'Imana tuye ngo umuherezi mukuru asiguza Yesu ivyo abigishwa biwe n'inyigisho ziwe. Bene data, ari ijambo turihagarareko. Uyu muherezi mukuru yari umuherezi mukuru akomeye mu gihugu c'abayuda. Niwe yarahagarariye ubwoko bw'Imana, agaseruka imbere y'Imana, akavugira abantu, akavuga ibyo abantu abishikiriza Imana. None nguyu aje guhangana n'Imana, nguyu aje guhangana n'Imana ariko aragiriza Imana. Uyu muherezi mukuru, nimwumve ibintu bikomeye, ndagira ngo mutahure ibi bintu. Mwumve icitwa umuntu yitwa umuherezi. Yakagombye kuba inshuti y'Imana, yakagombye kuba umukozi w'Imana yeruye, yakagombye kuba umukunzi w'Imana. Niwe yakagombye gufata ingingo ati aho uzogwa niho nzogwa, aho uzoja niho nzoja, ico uzoba nico nzoba, abakunzi bawe bazaba abakunzi banje, abansi bawe bazaba abansi banje. Ivyo yakagombye kuba ari byo avuga, abwira uwamutumye, abwira Imana. None ngo yaramutanze, ngo aratanze umwana w'Imana. Uyu muherezi mukuru, nimwumve ibintu ariko aravuga, nimwumve ibintu ariko aravuga. Ngo umuherezi mukuru ngo asiguza Yesu ibyo abigishwa biwe n'inyigisho ziwe. Kubera icyo arimo arasiguza Yesu, kubera icyo arimo arasiguza ibyo abigishwa biwe. Uno munsi abakuru b'amadini bazahava bamera nk'uyu muherezi wa kera. Uyu muherezi ari mu kibanza c'abapasitori, uyu muherezi ari mu kibanza c'abakuru b'amadini. Abakuru b'amadini babonye umuntu ariko aravugishwa, baca bahondagura ku meza bati ibyo uri kurakora n'ibiki. Iyo abaherezi bakuru aribo bapasitori barongoye amadini, iyo bumvise umuntu agiye kuyoborwa na mpwemu yera, bahita bamubona yuko abaye nk'umusazi, bahita bamubona yuko yataye umurongo, ntibawakimwemera mu idini wabo, bahita bamufuta, bahita bamugira inama, bahita batangura kuvuga ati uyu muntu ntabwo ari uwo muri twebwe. Rero uyu muherezi mukuru nawe yasiguje Yesu ati tubarire ko tubona abigishwa bawe ibyo bakora. Abigishwa ba Yesu Kristo nabo bari batanguye gucanirwa no kuvugutirwa no kwezwa. Abigishwa ba Yesu Kristo bari batanguye kuja ku murongo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bari batanguye kuja ku murongo. Imana ishimwe cyane. Mbega umunezero, mbega umunezero w'Imana. Imana ishimwe cyane. Vuga ico wumvise, ivyo Yesu yavuze muri ayo madini, nubwo biba bihagaze muri ayo madini, nubwo biba muba muri ayo madini, ariko mwene data, vuga ico Yesu yakubariye, vuga ico Yesu yakubariye, akagutinya. Reka gutinya, ntujane nyabahururu, ntukurikize ivyo ayo madini arimo arakora, ntukurikize ivyo ayo madini ariko aravuga, ntukurikize ivyo bintu vy'iterabwoba bivuga ngo ntukavugishwe, ngo ntukayoborwe na mpwemu yera. Vuga, umva ico Yesu avuze. Yesu aramwishura ati nahora nabarira ab'isi nderuye, nahora nigishiriza mu masinagogi no mu nsengero aho abayuda bose bakoranira, ntaco navugiye mu mpisho. Umurongo wa 21, umbarije iki? Baza bahora bavyumva ico nababariye, erega nibo bazi ivyo navuze. Yesu ashimwe cyane. Ngira ijambo rikomeye riduhaye kuvuga ubutumwa, ngira ijambo rikomeye riduhaye kugurura kanwa, ngira ijambo rikomeye riduhaye noneho kudatinya, kuko Yesu aravuze ngo baza abahora bavyumva. Mwene data, nibakubaze wewe wahora vyumva, waravyumvise, reka kwicarana ukuri kuko uragufise. Ukuri guca mu ziko ntigusha. Nibakubaze, iri jambo rije kudusobanurira iki? Rije kutubwira yuko turi vyabona, dutegereza gutemanya. Iri jambo rije kuvuga ngo ariko muzahabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba vyabona vyo kunshigira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose, ndetse no gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya, haleluya. None rero mwene data, Yesu aravuze ngo babaza abo bigishwa, kuko umuherezi mukuru uyu munyedini uyu Imana idutabara. Yesu ashimwe cyane. Uyu munyedini yari ariko arabaza
uyu muherezi mukuru yari ariko arabaza Yesu amudedaguza ati abigishwa bawe ko tubona bagumutse, ko tubona abigishwa bawe ariko baragumuka, ibi bintu none ati ubisobanura iki? Ubisobanura iki? Imana ihabwa icubahiro. Yesu aca aravuga ati rero reka nkwishure ico kibazo kimbarije iki? Ukimbarije iki? Kwabo nabwira bavyumva, kwabo nabwira bavyumva, kwabo nabwira bose bakiriho baracariho, babaze kuko nibo bazi ibyo navuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana murantunga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo haleluya, ngo uhora haravuze ninda tovugishwa. Imana yaravuze ninda tovugishwa. Imana yaravuze abigishwa barabwiwe ninda tovuga ico Yesu yavuze. Nimba ushatse kubyicarana ukaba ushatse kwicarana ukuri kw'Imana, ndagira nkubwire ngo uri umuhombe uhisemo kwicara mu ntebe gusa, uhisemo kuyicarira, uhisemo kwiyihorerera. Mwene data, uhisemo kunuma iyo telefone ukayikoresha ibyiza byo mu ijuru, ukayivugisha ibyiza, akanwa kawe ukavugisha ibyiza. Shingira intahe Yesu, habwa mpwemu yera nkuko Yesu yagusezeranye. Twarahawe mpwemu, nimuze dukoreshwa na mpwemu tuvuge ico Yesu yavuze. Tugire turepete, dusubiremo ibyo Yesu yavuze, aba ari byo dusubiramo. Burya butumwa Yesu yavuze. Nimba Yesu yarasengera abagwayi, sengera abagwayi. Nimba Yesu yaravuga ubutumwa mu mihana, genda mu mihana uvuga ubutumwa. Nimba Yesu yaravuga ubutumwa hageze hose, nawe vuga ubutumwa nshuti y'umusaraba. Nimba Yesu yarazura abapfuye, nawe genda uzura abapfuye. Nimba Yesu yarakiza agahumura impumyi, nawe genda usengera abahumye, usengera ibipfamatwi n'ibiragi n'abacumbagira. Nawe genda ukore bijyanye mwene data wabiherewe ubusa, ubitangira ubundi. Ibyo wahawe reka kubyicarana, ibyo wahawe reka kubyicarana. Mwene data ntawo kudomeka itara ngo ahindukire ngo acaryubika ku gisimbo, kandi igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa na gatoya, ntigishobora guhishwa na gatoya. Yesu aravuze ngo baza abahora bumva ibyo navuze, ngwereka nibo bazi ibyo navuze. Wo kavyumva mwene data ugaca ubihora ukabiceceka, none wumva hari ico woshimirwa? Ubinumye ugaca ugenda ugaca ubinuma, mwumva hari ico wobuhawe? Ntibishoboka, ntibishoboka. Ntabwo wowe uhagaze ku rutonde, ntabwo wowe uhagaze ku murongo, ntabwo wowe uhagaze ku murongo. Yesu ashimwe cyane. None rero hano Yesu aravuze ngo baza abahora bumva ibyo navuze, nibo babizi kandi baracabifise, baracariho. Ndagira ngo mbabwire yuko no munsi mpwemu yararacari kumwe n'ishengero. Nimukoreshwa, nimuvugishwa, nimuteranura akanwa, nimuvugishwe, nimukoreshwe. Yesu yaravuze, Yesu yaramaze kurangurura, Yesu yaramaze kurangurura. Natwe nimuze dushireko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Yegome. None rero umva ico caciye gikurikira ngo Yesu avuze ibyo. Umurongo wa 22 avuze atyo, umwe mu bagendanyi ahagazeho akubita Yesu urushi ati uko niko wishura umuherezi mukuru? Bene data nshuti z'umusaraba, nimwumve nimwibarabire. Hano Yesu bamukubise urushi, arukubiswa n'abanyamadini. Umuntu wa mbere yabanje gukubita umwami Yesu ni umunyedini. Ntabwo ari Pilato, ntabwo ari Abaroma, ntabwo ari abanyamahanga, nta nubwo ari abantu b'abapagani. Uyu muntu yabanje gukubita urushi Yesu, umwana w'Imana nzima, n'umuyahudi wa hariya mu Bayuda. Uyu muntu yabanje gukubita Yesu urushi, n'umunyedini, ntabwo ari uwundi muntu. N'abayuda, abanyamadini muraburiwe, nimwihane. Abanyamadini muraburiwe, nimwihane. Mureke gukubita Yesu, mugumiza kusubiza kumudedaguza, mumucunaguza, mugashaka kugira ngo musubire kandi kumukora mu nkovu. Yesu Kristo nimureke kumukora mu nkovu. Yesu Kristo nimureke kumudedaguza. Yesu Kristo aravuze ngo nimureke kudedaguza abantu biwe, nimureke kuburagiza abantu biwe, nimureke kubuza abantu biwe kuvuga, nimureke kubuza mpwemu yera kuvuga,
nimureke inzuzi z'amazi z'ubugingo zongere gutemba, nimureke ubwiza bw'Imana bwongere gukayangana, nimureke Yesu yikorere ibitangaza abikoresha abantu biwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Vuga ico wumvise, ivyo Yesu yavuze muri ayo madini, nubwo biba bihagaze muri ayo madini, nubwo biba muba muri ayo madini, ariko mwene data, vuga ico Yesu yakubariye. Vuga ico Yesu yakubariye akagutinya. Reka gutinya, ntujane nyabahururu, ntukurikize ivyo ayo madini arimo arakora, ntukurikize ivyo ayo madini ariko aravuga, ntukurikize ivyo bintu by'iterabwoba bivuga ngo ntukavugishwe, ngo ntukayobogwe na mpwemu yera. Vuga, umva ico Yesu avuze. Yesu aramwishura ati, nahora nabarira ab'isi mbyeruye, nahora nigishiriza mu masinagogi no mu nsengero, aho abayuda bose bakoranira, ntaco navugiye mu mpisho. Umurongo wa 21, umbarije iki? Baza bahora bavyumva ico nababariye, erega nibo bazi ivyo navuze. Yesu ashimwe cyane. Ngira ijambo rikomeye riduhaye kuvuga ubutumwa, ngira ijambo rikomeye riduhaye kugurura kanwa, ngira ijambo rikomeye riduhaye noneho kudatinya, kuko Yesu aravuze ngo baza abahora bavyumva. Mwene data, nibakubaze wewe wahora byumva, warabyumvise, reka kwicarana ukuri kuko uragufise. Ukuri guca mu ziko ntigusha. Nibakubaze, iri jambo rije kudusobanurira iki? Rije kutubwira yuko turi vyabona, dutegereza gutemanya. Iri jambo rije kuvuga ngo ariko muzahabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose, ndetse no gushitsa ku mpera y'isi. Oh, haleluya, haleluya. None rero mwene data, Yesu aravuze ngo babaza abo bigishwa. Yesu ashimwe cyane. Uyu munyedini yari ariko arabaza, uyu muherezi mukuru yari ariko arabaza, Yesu amudedaguza ati, abigishwa bawe ko tubona bagumutse, ko tubona abigishwa bawe ariko baragumuka, ibi bintu none ati ubisobanura iki? Yesu aca aravuga ati, rero reka nkwishure, ico kibazo kimbarije iki? Ukimbarije iki? Kwabo nabwira bavyumva, kwabo nabwira bavyumva, kwabo nabwira bose bakiriho, baracariho, babaze, kuko nibo bazi ibyo navuze. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo haleluya, ngo uhora haravuze nindatovugishwa. Imana yaravuze nindatovugishwa. Imana yaravuze, abigishwa barabwiwe nindatovuga ico Yesu yavuze. Nimba ushatse kubyicarana, ukaba ushatse kwicarana ukuri kw'Imana, ndagira nkubwire ngo uri umuhombe, uhisemo kwicara mu ntebe gusa, uhisemo kuyicarira, uhisemo kwiyihorerera. Mwene data, uhisemo kunuma iyo telefone ukayikoresha ibyiza byo mu ijuru, ukayivugisha ibyiza, akanwa kawe ukavugisha ibyiza. Shingira intahe Yesu, habwa mpwemu yera nk'uko Yesu yabisezeranye. Twarahawe mpwemu, nimuze dukoreshwa na mpwemu, tuvuge ico Yesu yavuze, tugire turepete, dusubiremo ivyo Yesu yavuze, aho ari byo dusubiramo. Burya butumwa Yesu yavuze, nimba Yesu yarasengera abagwayi, sengera abagwayi. Nimba Yesu yaravuga ubutumwa mu mihana, genda mu mihana uvuga ubutumwa. Nimba Yesu yaravuga ubutumwa hageze hose, nawe vuga ubutumwa nshuti y'umusaraba. Nimba Yesu yarazura abapfuye, nawe genda uzura abapfuye. Nimba Yesu yarakiza agahumura impumyi, nawe genda usengera abahumye, usengera ibipfamatwi n'ibiragi n'abacumbagira. Nawe genda ukore bijya nyene. Mwene data, wabiherewe ubusa, ubitangira ubundi. Ibyo wahawe reka kubyicarana, ibyo wahawe reka kubyicarana. Mwene data, ntawo kudomeka itara ngo ahindukire ngo acaryubika ku gisimbo, kandi igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa na gatoya, ntigishobora guhishwa na gatoya. Yesu aravuze ngo baza abahora bumva ibyo navuze, ngwereka nibo bazi ibyo navuze. Wowe ukabyumva mwene data, ugaca ubihora ukabiceceka, none wumva hari icyo woshimirwa? Ubinumye ugaca ugenda ugaca ubinuma, wumva hari icyo wowe uhawe? Ntibishoboka, ntibishoboka. Ntabwo wowe uhagaze ku rutonde, ntabwo wowe uhagaze ku murongo, ntabwo wowe uhagaze ku murongo. Yesu ashimwe cyane. None rero hano Yesu aravuze ngo baza abahora bumva ibyo navuze,
nibo babizi kandi baracabifise baracariho. Ndagira ngo mbabwire yuko uno munsi mpwemu yararacari kumwe n'ishengero, nimukoreshwa nimuvugishwa nimuteranura akanwa nimuvugishwe nimukoreshwe. Yesu yaravuze, Yesu yaramaze kurangurura, Yesu yaramaze kurangurura, natwe nimuze dushireko. Yesu ashimwe cyane, haleluya, Imana ishimwe. Yegome. None rero umva ico caciye gikurikira ngo Yesu avuze ibyo, umurongo wa 22 avuze atyo, umwe mu bagendanyi ahagazeho akubita Yesu urushi ati uko niko wishura umuherezi mukuru. Bene data nshuti z'umusaraba, nimwumve nimwibarabire, hano Yesu bamukubise urushi, arukubiswa n'abanyamadini. Umuntu wa mbere yabanje gukubita umwami Yesu ni umunyedini, ntabwo ari Pilato, ntabwo ari Abaroma, ntabwo ari abanyamahanga, nta nubwo ari abantu b'abapagani. Uyu muntu yabanje gukubita urushi Yesu, umwana w'Imana nzima, n'umuyahudi wa hariya mu Bayuda. Uyu muntu yabanje gukubita Yesu urushi, n'umunyedini, ntabwo ari uwundi muntu, n'Abayuda, abanyamadini muraburiwe, nimwihane. Abanyamadini muraburiwe, nimwihane, mureke gukubita Yesu, mugumiza musubiza kumudedaguza, mumucunaguza, mugashaka kugira ngo musubire kandi kumukora mu nkovu. Yesu Kristo nimureke kumukora mu nkovu, Yesu Kristo nimureke kumudedaguza. Yesu Kristo aravuze ngo nimureke kudedaguza abantu biwe, nimureke kuburagiza abantu biwe, nimureke kubuza abantu biwe kuvuga, nimureke kubuza mpwemu yera kuvuga, nimureke inzuzi z'amazi z'ubugingo zongere gutemba, nimureke ubwiza bw'Imana bwongere gukayangana, nimureke Yesu yikorere ibitangaza abikoresha abantu biwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, haleluya. Yesu Kristo aravuze ngo unkubitiye iki? Yesu aravuze ngo unkubitiye iki? Ngo nimba mvuze nabi, nyagiriza ico kibi mvuze, nyagiriza ico kibi mvuze. Ngo ariko nimba mvuze neza, unkubitiye iki? Bene data nshuti z'umusaraba, nimwumve uko Yesu yaciye yishura. Haleluya, haleluya, haleluya. Umurongo wa 23 Yesu aramubaza ati namba mvuze nabi, nyagiriza ico kibi, ariko namba ari neza, unkubitiye iki? Unkubitiye iki? Munyedini, yewe muntu uri urasuzugura Imana, umukubitiye iki? Umwami Yesu umukubitiye iki? Umukubitiye iki? Wa munyedini we, umukubitiye iki? Ubwo rushi umuhaye, uri kurasuzugura Imana, uri kurasuzugura agateka k'Imana, uri kurasuzugura ibyiza by'Imana, uri kurakengera umusaraba wa Yesu. Umukubitiye iki? Uno munsi ndagira ngo nkubaze, umwami Yesu umukubitiye iki? Umwami Yesu umukubitiye iki? Nimba Yesu akubwiye nabi, mwagirize ico kibi umuhoye. Nimba naho Yesu Kristo atakibumwagirije, umukubitiye iki? Ico ni kibazo kizabazwa abanyamadini, ico ni kibazo kizobazwa aba baherezi bakuru baciye babarekura abantu bakaza baza kwikorera ibyo bishakiye gukorera Yesu kutariko, baza kumukubita, baza kumudedaguza, baza kumubazaguza. Kandi Yesu ari umwana w'Imana, ari umuremyi w'ijuru n'isi, ari we Sega ba Mesiya, ari we yaje gutabara no gukiza iyi si. Yitwa Yesu umukiza w'isi, niko bisobanurwa. Yesu bisobanurwa umukiza w'isi. Ubwo yaje gukiza, abanyamadini nabo bahindutse abantu bo kurwanya Imana no kubuza umugambi w'Imana, ngo isi nticungurwe, ngo isi ntitabagwe. Bene data, uku gukubita Yesu kw'abanyamadini guteye ikibazo, kugukubita Yesu kw'abanyamadini kurateye ikibazo. Ndagira ngo mbabwire yuko ibi bintu ari ibintu bikomeye cyane, ari nayo mpamvu iri jambo ry'Imana rije kubwira abigishwa b'umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Hano Yesu ari imbere y'aba banyamadini, mu kuvuga aha muca musobanukirwa yuko hariho itandukaniro ry'abigishwa b'umwami Yesu n'Abayuda. Idini ritandukanye n'abigishwa b'umwami Yesu.
n'ibintu bibiri bidasa, n'ibintu bibiri binyuranye, n'ibintu bibiri bidahura. Idini rikorera Satani, idini ridedaguza Yesu, idini ribazaguza Yesu, idini rishaka gukubita Yesu, idini rigwanya Yesu. Bagaba ibitero, bakarondera inteko, bakarondera ibitero biza gutera Yesu y'umusanga yari mu masengesho, biza kumutera y'umusanga yari gusenga. Uno munsi ari ariko baragaba ibitero ku basenzi bakoreshwa n'abadayimoni. Uno munsi ariko bahunga abasenzi, bahunga abakozi b'Imana, aho kugira ngo babinjiramo bababwira akari ku mutima w'Imana, kugira ngo bababwire ico Imana igomba, kugira ngo bababwire urutonde rw'ijuru ku bantu. None hera aba bantu barasuzuguye, baragararije. Mwene data uri ku ruhande rw'abanyamadini, none reka akawe kakubeko, kubera yuko byarananiranye, imburi yaragushitseko. Ariko none heraba washize agati mu ryinyo, heraba none birahindutse, biguhindukiyeko. Urabuzi uja niyuva, utwawe n'umuyaga, urabuzi inzira, maze nk'ubwato, umeze nk'ubwato busabiye mu kiyaga, ubwato busabiye mu kiyaga, ubwato buramenetse, burasabye. Mwene data reka ndagira ngo nkubwire ngo itandukaniro ry'abigishwa hamwe n'abayuda, itandukaniro ry'abigishwa hamwe n'abakuru b'amadini canke abanyamadini canke abanyedini, n'ibintu bibiri bihabanye. Imana ishimwe cane. Ngira ngo waratarabwa bitahure, urabisobanukiwe. Hano abayuda barimo barabaza Yesu bati tubwire iby'abigishwa bawe. Ndagira ngo mbabwire yuko Yesu, abantu benshi baravuga ngo yari umuyuda, ngo tutegereza ngo kukurikiza ngo abayuda, ngo kuko ngo Yesu ngo niko bimeze. Ndagira ngo mbabwire yuko abayuda wari umugwi w'abapinzi, w'abahakanyi, babicanyi, bahiga Yesu buhongo, bahemutse bamufashe, bahemuka bamuteye yari, baramusanga ahantu mu ishamba ry'Getsemani. Ubwo niko rutonde rw'abayuda bari bahawe. Hanyuma rero abigishwa nabo ni shengero ryari kumwe na Yesu ritoya, umukumbi mutoya, bari kumwe nawe mu iryo shamba, bariko barasengana nawe, bariko barasenga, maze baremerwa n'itiro kubw'umubabaro w'ivyari bigiye kuba, bari baremerewe. Hanyuma rero Yesu Kristo arababwira ati mbega none ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha nimwe ga bene data nshuti z'umusaraba, ntimurushe mubana nanje? Uno munsi mutambiye amadini muranse gusenga, uno munsi mutambiye amadini muranse kuyoboka, uno munsi mutambiye amadini muranse kumvira ico mpwema abwira amashengero. Mugiye ku rutonde rw'aba bantu b'abanyamadini b'abayuda, mugiye ku rutonde rw'abapinzi n'abahakanyi, mwiyambuye abasenzi, kuko abasenzi bivugira make ariko bagasenga baba bari kumwe na shebuja. Abasenzi baba bari kumwe na shebuja. Abasenzi, oh haleluya haleluya, baba bibereye ngaho muri iryo joro, muri iryo tiro, nubwo barimo barasinzira ariko baba basinziriye baba bari kumwe n'umwami wabo. Imana ishimwe cyane. Yesu yarababwiye ijambo, arababwira ngo ni mwebwe mwamanye nanje guhera ubwa mbere na mbere, ni mwebwe mwamanye nanje. Iri jambo Yesu yababwiye ryo kuvuga ngo ni mwebwe mwamanye nanje guhera ubwa mbere na mbere, rishatse kutubwira ko abigishwa bamanye na Yesu guhera muri bijya bihe bya mbere by'amagorwa. Igihe Yesu yaza gushinga isezerano ry'amaraso yiwe, nibo ba mbere bari kumwe nawe. None Yesu arababwira ngo nanje mbabikiye ubwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane, kugira ngo muze mwicare ku ntebe, oh haleluya, yo mu bwami bwo mu ijuru, maze mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli, kubera yuko babaye abapinzi n'abahakanyi. Abisirayeli babaye bo gupinga no guhakana, nibo batonze urugamba baza kugwanya Imana. Rero abigishwa bakeya bemeye kugumana na Yesu muri rya shamba, muri rya tongo i Getsemane. Yesu ashimwe cyane. Abo bazokwicara ku ntebe z'ubwami bafatanye na Kristo kuganza no gucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. None rero mwene data nawe ahuri, mbega weho byumva gute, witekereza kwiki? Mbega iri jambo ntacyo rikubariye? Mbega nawe, mbega mwene data, kuri umwigishwa wa Yesu,
ukaba waranse kuvuga, waranse kuburira abandi, waranse kubwira abandi ubutumwa bwiza, ukaba uri kurinyegeza wihisha, none uzotabagwa nande ko usuzuguye kw'Imana uhengereye habavye ugaca ukwepa ukiruka ukamusigana ukamusiga Yesu ukamuregoka ntube ukishaka kumwumviriza. None bizocura iki aho hazobaba, aho hazoba ibindi bintu bidasanzwe? Petero yageze ahantu abona batanguye gukubita Yesu amahiri, Petero abona harabavye, Petero abona birakomeye, Petero asangana urwego rudasanzwe, ngo ariruka. Ageze ahantu baravuga bati wewe nawe turazi ko n'imvugo yawe irakurangura, uri umugalilaya, uri umwigishwa wa Yesu. Petero arahakana ituru ya mbere, arasubira n'ituru ya kabiri, arasubira ageze ku ituru ya gatatu inkoko irabika. Mwene data, mbega ushaka kubona ibimenyetso? Ushaka kubona ibimenyetso? Inkoko yinze kubika. Iyi ni mburi kuri wewe. Petero yarinze kuboneshwa, arabona aza kubwirwa n'inkoko. Inkoko niyo yaburiye Petero. Inkoko niyo yaburiye Petero. Inkoko yarabitse. Petero ahita yibuka yuko Yesu yamubwiye ngo inkoko itarabika ngo uza kumaze kunyihakana gatatu. Inkoko itarabika uza kumaze kunyihakana gatatu. Mwene data, Yesu yaragupfiriye, ni kubera iki urimo uracurumba? Yesu yaragupfiriye, ni kubera iki uriko urata umutwe? Yesu yarakubambiwe, ni kubera iki utari kurumvira Yesu? Ni kubera iki utari muramukorera? Ni kubera iki utari kuramuvugira? Ni kubera iki utari kuramwamamaza? Ni kubera iki umwihakanye nka Petero? Petero yarinze gusobanurirwa n'isake yabitse, irabika. Hanyuma Petero ahita arabyibuka. Amaze kubyibuka yuko Yesu yayimubariye, Petero ngo arenga irembo, araheza arapfukama, ararira. Mwene data, ndagira ngo nkurarike nkubwira ngo pfukama hururizwa n'ibyaha byawe, pfukama hururizwa n'ubutamenya bwawe, pfukama hururizwa n'ubujiji bwawe, pfukama hururizwa n'ubuhakanyi bwawe, pfukama hururizwa no kwifatanya n'abanyamadini. Pfukama huri ubu urizwe no kwifatanya n'abanyamadini. Wifatanije n'agakuku, wifatanije n'abahambaye, wifatanije n'abakomeye, wifatanije n'abafise ijambo bavuga ari kijana. Urasuzugura mpwemu yera. Mwibuke ko mpwemu yera arakajwi kongorera. Mpwemu yera nakajwi kongorera. Yesu niwe yarari muri aba bantu aciye bugufi, ariko nibo bari bamufise kububasha, akikujwe n'abagendanyi, abo twokwita abapolisi n'abasoda. Bajya bagendanyi bari abantu bafise ibigwanisho. Nibo haciye havamwo umwe aramukubita, akubita urushi Yesu ati kubera iki bubahutse umunyedini mukuru ayoboye ukaza kumwubaha ukamusubiza ukamubwira gutyo? Amukubita urushi. Nukuvuga ngo urwego rw'abantu bakomeye no mu nzego zihambaye muri aya madini nizo abantu benshi barimo barirukangira, barimo barakengera abasenzi, barimo barasuzugura abavuga butumwa, barimo barasuzugura abumviye mpwemu yera n'abariko barayoborwa na mpwemu yera. Ndagira ngo bene data muze twikazanure, twikure, twiyambure iyi migozi yose rimwe iratuza gukorera Yesu. Tuyikure mu izina rya Yesu, tuyikure mu izina rya Yesu. Igihe kirageze mwene data. Ubuhoho si bimwe bya mbere. Ubuhoho si kurya Yesu bamukubitse urushi. Ubuhoho si kurya Yesu barinze kumukubitira mu bantu bamumaramaza. Ewe mwene data, ubwo urazi gusuzugurwa no gukengerwa, kandi wari warahawe ijambo ukarihabwa rivuye mu ijuru. Imana ikagutuma mu isi, igatuma Yesu mu isi. Yesu akaza mu bantu, ariko Yesu agasuzugurwa n'abantu bo mu biwabo, kandi banakagombye kuba aribo bamushingira intahe, ariko bari mu maramaza. Bakaba ari bamumaramariza imbere y'abantu, bakaba ari bamumaramariza imbere yabo yakijije. Yesu yarakijije abantu, azura abapfuye, asenda abadayimoni, akiza abantu b'inzego zitandukanye, ariko birangira bamusuzuguje imbere yabo. Bica bituma ba bantu Yesu yakoreye ibyiza bavuga bati twari twarayobye,
baca baja ku ruhande rw'abanyamadini b'abayuda. Abari barizeye bose barabivamwo, abari barizeye bose batangura kuza kumwagiriza imbere ya Pilato. Ni ukuvuga ngo abanyamadini bari bo baherezi bakuru baciye bategeka abantu ati nimuze tumutware hariya kwa Pilato, tumushengeze. Ba bantu bose urabo yahagije, urabo yagaburiye, urabo yahaye ubuzima, urabo yahariye ibyaha, bose baratonda barakoma umukoro, bose baragenda baja kwa Pilato, bamanika amaboko barasemerera, baravuga ngo mubambe, ngo turekurire uriya mwicanyi, uturekurire Baraba, ngo ariko uyo mubambe. Baza kwibagira abantu bawe yakijije, baza kwibagira abantu bawe yagaburiye, baza kwibagira abantu bawe yazuye, baza kwibagira ineza yakoze mu bantu. Ariko byo barabirengagira. Bitewe n'iki? Bitewe n'abanyamadini, abaherezi bakuru nibo baciye bakura hasi baraza. Niragira ngo mbabwire yuko iyo umuntu yahawe ijambo ngo avuge ryijane, ariko atari hawe rivuye mu ijuru, aza ari uwo kuyobya, aza ari uwo guta abantu mu kaga, aza ari uwo guta abantu mu muriro, aza ari uwo kubuza abantu kuza mu ijuru, aza ari uwo kubuza abantu gukorera Yesu Kristo. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo suzuma wumve ko atajwi riturutse kuri Satani rimwe ryagukoresha. Suzuma wumve ko utari kuranyuranya na Yesu. Suzuma wumve yuko ubutumwa wahawe ari bwaje buvuye mu ijuru. Suzuma wumve yuko iri jambo ririko riraguhabwa, iri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uhoraho aravuze nindatovugishwa. Suzuma urabe iri jambo Yesu yavuze akabwira abayuda ati bazabigishwa banje. Ibyo nababwira nabibabwira abantu bose bumva. Aba bigishwa Yesu yarabahaye ijambo ryo kuvuga. Yesu yaraduhaye ijambo ryo kuvuga. Turabigishwa biwe, nimuze tuvuge ibyo twabonanye Yesu imbere ya Pilato mu ishamba ry'Getsemane. Yesu akiza abagwaye, twariho niho twari turi. Yesu ijambo yavuze twararimenye, turaryumva, turaryizera, na cane mu buryo bwa mpwemu twarakiriye. Nubwo tutari turiho muri iriya minsi ya kera, ariko uno munsi turasoma Bibiliya, twarizeye, turamenya neza ko Yesu ari umwami wacu kandi yaje kudukiza no kutuvugira imbere z'Imana n'umuherezi mukuru. Nimuze rero tuvuge tabobotereza, ntihagire uwibaza ngo ntaco, ngo ibyo ngo ntabyo tuzi. Turabizi, twarabyisomeye, turabizi kandi twarabishingiye intahe. Tugomba kubivyabona rero byo kuvyemanga. Yesu abahezagire cyane inshuti z'umusaraba. Ndagira ngo nsengera umuntu agiye kwihana, agiye gupfukama, yongere kwaturira Yesu, yongere gupfukama munsi y'umusaraba. Yesu amugendere. Ca gisuma, ca wa mwambuzi yarihaniye ku musaraba. Yesu aramubwira ati umusarabana nanje muri paradiso. Ndagira ngo nawe ahuri wihana icaha, nakahana igisa n'icaha. Nuko tugiye gusenga. Haleluya. Mwami wanje Yesu Kristo, turagushimira yuko wavuze ati abari twebwe babaza batubaza ukuri kw'ijuru, ukuri ko muri mpwemu yera. Ndagira ngo Mwami ndasabye kugira ngo udehe kuvuga ibyo nyene, tuvuge ibinyene. Ibyo wavuze turabizi, twarabibonye, twarabonye ukiza abagwaye, twarabonye uzura bapfuye, abantu benshi barabohotse, twarabonye abanyabyaha bihana, abasambanyi barakizwa. Mwami Yesu abanywe tabi n'abanywa rumogi, Mwami Yesu abahora bakora ibyaha barabyihanye, twarabonye abantu bakizwa, twarabonye abantu bapfukama bagasengerwa bakababarirwa. Mwami tuvuge ibyo nyene. Mwami urakoze. Mwami ndasabye amaraso yawe igiciro kinini amboneke kanyuhagire. Mwene data amaraso yawe kumwuhagire, mwene data yuhagirwe, mwene data abarirwa ibyaha byiwe byose, yongere kubicaremo gisha, amazina yiwe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cya Mwagazi w'intama. Ndagushimiye kubikoze kumubabariye. Izina ryawe Uhoraho rihabwa icubahiro, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabyambaje nshima. Amen. Mani bahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro 1 8 1 5 8 8 7 7. Umwami Yesu abane namwe mwese.